Yes, bakundamira ko TV 257 muhundi no musi twanarize dusangire analyze yo muririmbyi kugira ngo tugende tumviriza ibintu bimwe bimwe tugende twanarize ono muririmbyi ndagukunda cyane no mu busaza zahorane nawe ikizuba cyose zo kugumane ufise ukuntu bigenza ukanyinjira mu mutima Chika areka tubisengere aha yewe alo twende inkuru y'umunezero sha abakinaabiri urabona mu ntara ya Gitega hasi hari ikigo cy'ubuvuzi kama cyitwa inshuti ya bose bikora gutyo ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagendana za ndwara n'iziyo zidondagura nkazima urabona abajya abantu bose bafite indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C amibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibibyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza ingufu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite abana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cyane benshi kimaze gufasha baragishingira intare n'abajya abantu byananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko erega cya kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuze imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajana 336 amajana 951 shanye kuri 69 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe. Okay, donc ibisanzwe tugire analyse ku muririmbyi ADRICK AKIM. Umuririmbyi heze iminsi myinshi novuga ko ari myinshi kuko si mike cyane adutangarije ko agiye gusohora indirimbo yataziriye tubisengere. Ni indirimbo byabonetse ko abantu benshi bishimiye, ni indirimbo byabonetse ko abantu abafana b'umuziki ndundi cyane cyane abafana ba ADRICK AKIM bavuga ati uko biri kose iyi ndirimbo ni hit song. Ni hit song ko ni indirimbo uri kurumviriza irimo amajambo y'inkoramutima, irimo amajambo aryoshe. Ndibaza mwana mama byiyumviye mu ntango twatangurije ka intro k'indirimbo tubisenge. Indirimbo hariko harahera ikiringo cy'ukwezi kose ADRICK AKIM atangaje coming soon, ariko kugeza uno munsi ADRICK AKIM akaba atarayishira kuvuga gwiwe. Haheze iminsi ishika ine gusa ADRICK AKIM yanditse ku rubuga rwa Facebook ati tubisengere 95% awarding. Bisigure ko ADRICK AKIM indirimbo tubisengere avuga ati ipercentage 95 ziramaze kurangira, hasigaye percentage 5 gusa indirimbo ibashwaremwo ibashikira. Nkaca nibaza ati koko ipercentage 5 zonyene zo twari imisi ishika nk'iyi yose, canke ADRICK AKIM nawe yoba yabaye nka Monia Frere, aho Monia Frere ahera kwandika ku rubuga rwa Twitter avuga ati indirimbo aha nihe, indirimbo komsa hamwe n'indirimbo kirisese zaratumye ngo abona projet yiwe itoje habona kuko zaramukanze cyane. Mbega dufate ko ADRICK AKIM nawe ashaka kuba yatinya no hit song ariko arashwiragira mu barundi, mu bafana b'umuziki ndundi, ariko arava mu baririmbyi hirya no hino nawe avuga ati kumbure uko biri kose indirimbo yanje ni hit, ariko
kubera amahiti menshi isanze hanze yuko yoshobora kuba yuko yoshobora kubuma igaswata igatera swata, kuko murabona ko mwino minsi abaririmbyi benshi ntibari kubarorosha. Hari nk'umuririmbyi D1 aheruka gusohora indirimbo uri kuraraba ni indirimbo iri kirakigwa neza mu bantu. Umuririmbyi B-Face nawe nuko aho hasanzwe harasanzwe amahit song nka ahanihe za kirisese za humtu n'izindi nyinshi. ADRICK AKIM nawe araheze ukwezi adutangarije indirimbo tubisengere ko igiye gusohoka vuba, ariko umunezero abafana bari bagize yuko umuririmbyi wabo agira bashwiragizemo ikintu gikomeye cyane abafashe gusozera umwaka neza, niwo mubabaro bagira basubirana inyuma babonye umwaka ugiye kurangira ADRICK AKIM adashize indirimbo yiwe hanze. Abenshi bariko bariyumvira ni ikihe kibazo ADRICK AKIM yagize mu gihe ama-challenge ari menshi ariko arakogwa ku ndirimbo yiwe tubisengere kuri TikTok, kuri Facebook n'ahandi, eka ndetse no kuri YouTube. Abakunzi b'umuziki wiwe birwa baratamba agace gato yaheruka gusohora, ariko baguma barekarama bavuga ati uko biri kose ntitwinjire mu mashow arangiza umwaka tudafise indirimbo tubisengere. Mbega nawe nimba uri umufana w'umuziki ndundi, nawe nimba uri umufana wa ADRICK AKIM, nawe ubona ko ADRICK AKIM koko yagize ubwoba canke afise indi target yiwe? Wewe nawe mu nzira zawe zo gusesangura ni ikihe kintu ubona catumye indirimbo tubisengere ya ADRICK AKIM itariko irashika hanze nkuko benshi babyifuza? Nibaza ko twahurira muri commentaire tukaba turaganira tukaba turateragira arenga tuganira ku muririmbyi wanyu ADRICK AKIM. Reka imbere gato yuko tubandanya mubanze mwumvize kano kantu hama tugaruke muri studio. Mana yacu barakoze watanze ikigo cy'ubuvuzi ukivukanisha n'ishengero ufite inshuti ya bose. Simo kama rukokoye uwafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ntavyo wamenye kimwe cyaho igitega none ukuri kuzima nkamenya nawe guzoga ivyake ikigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara. Izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza. Ewe cya kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yema nk'ibyo usanga bizimba. Bewe urakomeye inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 247 canke kuri 79 766 kaze namwe mu gacemwo. Okay, nibaze ko mwari ko murumviriza publicité ya inshuti ya bose. Ikiwa inshuti ya bose rero ndakwibutse ko kiri haruguru y'isoko y'inka ku mutumba wa Rutegama ni muri komine n'intara ya Gitega. Aho basanzwe bavura ingwara mwumvise hariya mu ntango ya video ni nyinshi cyane. Nimba ufise wawe canke nawe ugwaye, nimba umva umubiri wawe utameze neza urashaka kubakura kuri zino nimero hano maze ukabaganiriza bakakugira inama ari bikunda bakarakuvura. Rero ADRICK AKIM uzungurutse ku mbuga ziwe zose bikwereka ko indirimbo asa n'ukiyirindirije, asa n'ukwereka kumenya ntiharagera umunsi wo kuyisohora. Abantu bagaca bibaza kuba yatanze coming soon mu kwezi k'11 ariko ukwezi k'12 kwahugiye kurangira ADRICK AKIM atarashira indirimbo yiwe hanze. Mbega iyi strategy we yatanguye ni nyabaki? Iyi strategy yo kuzana indirimbo akayitanga coming soon ariko umwaka wakabugira urangire adatanze indirimbo nka yose yashatse iki?
yoba ADRICK AKIM nawe atanguye kwitakariza icyizere ko tuzi ari umuririmbyi akomeye cyane akubita ama hit song. Ndakwibutsa ko ADRICK AKIM kuri YouTube yo afise indirimbo zine gusa ariko akaba afise ababone barenga 150. Ivyo ni ibintu bigaragara gake ku baririmbyi b'abarundi, ibintu bigaragara ku baririmbyi bake hano iwacu i Burundi. None ni gute yo batanguye mega afise ubwoba bwo gusohora ino ndirimbo ngo isanga ama hit song hanze nk'izindi za Lekasha ya D1 canke Ubungutsiki ya B-Face canke Kirisese ya Satubi canke za Ahanihe ya Kiriko Akiri nawe amene mu indirimbo narya nawe nyine tuzi ko afise hit song iri hanze bataziriye Hozana bari kumwe na DJ Fernando. Rero ubutumwa bwiwe bwazananye mu bafana biwe bugati uko biri kose iyo ndirimbo turakeneye yisohore enjoying, idufashe gusunika umwaka, idufashe kurangiza umwaka neza twishimye. Tuvuga ati ibibazo byose twaciyemwo mu no mwaka, ibintu byose twabayemwo, ibi ni byiza, reka tubisengere ntibizogaruke muri 2026. Reka ndabipfuriza amahoro Imana bane namwe. Ndabibutsa ko ari one boy Valaskira from Kandi KBC muba muri kumwe mu biganiro bya Miracle TV 257. Ikiganiro cyitwa Burundian Talent na handi hantu uzocumva atari kuri Miracle TV, nta wundi muntu azokibashikiriza atari one boy Valaskira. Ndababibutsa gukora subscribe, like na share. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, hasta la vista.